again munyumvirize neza, ninde muri mwebwe yo kwaprecia inkuru nziza imusanze ahantu heza wo yaprecia? Inkuru iba nziza igusanze hehe? Mbega turabitahura, inkuru iba nziza igusanze ahantu habi. Nashaka kubabwira amajambo, jewe iyo nigishije ahantu nigisha nk'utazogaruka, kandi ndababwiza ukuri nakije imyaka 14 nahamagaye muri 2005. Bino bintu ndabimazemo imyaka, ni muri abantu ba mbere nigishije nama mu bikorwa no mu ndwi zo nigisha amashengero arenga 10 mu marambo y'abakozi b'Imana. Siniko ndababwira ibintu nkuye mu mutwe. Nimba hariho ikibazo ubukirisu bw'ubwo mu Burundi bugwaye, ni uko théologie ivuga la misère de l'homme sans Dieu, amakuba amagorwa y'umuntu adafise Imana. Twahisubije kubwira abantu bose ibintu byiza tudatandukanije. Munyumvirize, inkuru nziza ititugwa igihe wama wifuza kubwirwa ibintu byiza. None inkuru nziza imaze iki gihe utari conscient que tu es perdu. Bene data, beaucoup de gens sont perdus dans l'église. Ndiko ndabivuga ko abarongozi bazashaka kuntumira undi munsi. Beaucoup de gens sont perdus dans l'église. Nashaka kubwira inkuru mbi hanyuma tuvuge inkuru nziza. Muzuba mukiri ngaha, nashaka ndabafashe gutahura inkuru mbi hanyuma turavuga inkuru nziza mu nyuma. Yaba inkuru mbi cyangwa inkuru nziza yose iza kwivuga irimo abapersonage batanu. Yaba inkuru mbi cyangwa nziza iza kwirimo abapersonage batanu: Imana, Satani, Yesu Kristo, wewe n'ivyaremwe byose. Imana, Satani, wewe urimwe muri iyo nkuru. Turacari kumwe. Imana, Satani, Yesu Kristo, wewe hamwe na la création ivyaremwe. Reka dure ku Mana. Inkuru mbi itubwira yuko twatakaje Imana. Munyumvirize neza, ntabwo niko ndabivuga mineneko. Ikintu ca mbere gikomeye twatakaje mu itongo rya Edeni sida jardin yuzuyemo ivyamwa. Ikintu ca mbere gikomeye twatakaje mu jardin d'Eden si confort matériel. Ikintu gikomeye twatakaje mu itongo rya Edeni twatakaje Imana. Inkuru mbi ni kumenya ko ubu icago ca mbere mu buzima ni kutagira Imana. Mutama yari yabivutse, kutagira Imana. Hari inkuru mbi ivuga ko twese twatakaje Imana. Munyumvirize, gutakaza Imana ni gutakaza isoko ry'ico turi. Benshi tuvuga ngo Imana yasaze natakaje inzira. Umviriza, twatakaje inzira ko twatakaje Imana. Iyo umuntu atakaje Imana atatakaza inzira. Niyo mpamvu igihe Yesu aza yavuze ati ni jewe nzira, ni jewe nzira, ni jewe mwatakaje. Munyumvirize neza, duhushagirika kubera twatakaje Imana, ko Imana niyo soko, niyo rugendo rwacu, ni nayo la destination yacu. Muranyumvirize, Imana niyo kugira ngo iturongore kuvyo twe dushaka. Imana c'est la finalité de notre quête. Niwe herezo ry'ico turondera, niwe herezo ry'ico imitima yacu yaremewe kurondera. Ashaka ndababwira, nayo indirimbo za James na Daniela nshinjira ngaho, niwe wamwivye bonyene kubwanje. Mu barivye mwumviriza aho ngaho mu Rwanda, nibo bonyene gushika uno munsi baduheza indirimbo zubatse neza mu byizerwa rukristo. Izindi ziba zivanze, naranditse amatike ushobora kuyasanga kuri Sabaniyeri. Abo bantu, iyo couple n'abantu batugarukana kuri uwo mutima ndiko ndavuga, ariko muraririmbizaho mugaca muvanga n'izindi.
atazi kwabera ijambo ry'Imana. Birababaje. Iyo Mana iyo itakaje, ubutakaje vyose bibigana. Waremwe kurondera iyo nyene, ntiyari kugira ngo igufashe kurondera ikindi kintu. Muranyumva neza? Ntiyari kugira ngo igufashe gushika ku kindi kintu. Niyo la finalité. Umuntu umwe yatwaye umwana muri parike amuheza umugide. Yari parike nini rwose cyane, amaze gutembera bakabona amaparike amwe nk'ayo muri Kenya cyangwa ahandi. Hanyuma umwana atakaza umugide wiwe wariko aramwereka ahaja, aramutakaza. Hanyuma uwo mwana aratakara kuko hariho n'amazone ari dangereuse. Hanyuma ahura n'umuntu aravuga ati wa mwana wagize ingorane yawe, ati natakaje inzira. Acambwira ati oya ntiwatakaje inzira, watakaje umugide. Ntidutakaza inzira, ubwa mbere twatakaje umuntu ari wa lisanse kutugida, kandi ntatugida gusa, ni nawe la destination yo tuko turaca. Abaririmbyi bari ngaha anye bazi umuririmbyi yitwa Kirk Franklin bagire gutya anye. Abaririmbyi bazi Kirk Franklin. Bon? Nimumviriza. Mwumviriza abandi. Indirimbo yiwe bita Without You, ushobora kwiraba ari wava hano. Si indirimbo zose Kirk Franklin aririmba ziba zihwanye n'ijambo ry'Imana, si zose. Ariko kuri indirimbo bita Without You, aririmba ingene umuntu ameze adafise Imana. Avuga ati ntagufise meze nk'ikiguma kidakira. Ati ntagufise nta kintu na kimwe muri ino si kiri vrai. Ntagufise meze nk'umwana yatakaye. Ntagufise ibintu vyose sivyo. Tumeze nk'abantu bariko barakina teatre. Ntagufise meze nk'indirimbo idafise aho iherera. Indirimbo bita Without You. Nashaka mwumve yuko kutagira Imana bene data nta kindi kintu tuba dufise, nta kindi kintu nakindi tuba dusigaranye. N'itongo rya Edeni twaratakaje Imana, kandi umwe wese muri twebwe avuka yatakaje Imana atayafise. Ikibazo ndakubaza, wayiko tukuvye ryari wowe uri hano? Ubwa kabiri, inkuru mbi itubwira yuko gutakaza Imana byatumye dukorokera mu maboko y'umunyagahahazo, le tyran yitwa Satani. Ashaka munyumvirize neza, hariho umuntu yitwa Satani, ni kiremwa mugabo iyo udafise Imana ni kiremwa giteye ubwoba, ni umunyagahahazo, c'est un tyran. Bibiliya imwerekana nk'umutiran. Abatari bakeyi hano arabahahaza, abakoresha ibiteye isoni, afise imigambi yo kwica. Yesu ariko aravuga ngo Satani nta kimuzana atari ukwiba, kwica no kugira iki no gutekereza. Ntimurabitahura neza. La seule façon yo gukira amaboko ya Satani ni kuba mu Mana. Ndasubiyemo, hari umwasi ufise yitwa Satani. Ni kiremwa cyo mu buryo bw'inhemu, le plus redoutable. Bibiliya itubwira ko kiri réel. Inkuru mbi itubwira yuko ivyaremwe vyose vyakorokeye mu maboko y'uwo munyagahahazo. Niho mukiri. Kugira ngo muri Satani umunyagahahazo, reka ndababwira abantu b'abanyagahahazo babayeho muri kahise bakoreshejwe na Satani. Hari umwami w'umuromani yitwa Nero, yari umutira adasanzwe. Yarishe umugore wiwe wa mbere, ahejeje kumwica amuca umutwe, acazana uwo mutwe ku kirimba, ahereza umugore wiwe mushasha, ati raba wa mugore namwishe. Ariko n'uwo mugore mushasha afise inda yibungenze aramwica. Ahejeje kumwica yitwa Pope, ahejeje kumwica acahura n'uwundi umuhungu asa n'uwo mugore wiwe yishe.
ashambwira ati wewe usa n'umugore wanje yitwa Pope, yari umusore. Ashambwira ati ingubu umugore wanje, acamuforsa kwambara impuzu z'abigeme ngo amubere umugore. Umwami yitwa Nero yarishe mama wiwe, kandi mbere yuko amwica yamuforsa yuko baryamana. Umwami yitwa Nero yaraturiye igisagara c'i Roma, aje giturira aca yagiza ko abakristo bagituriye, asaba ko bose bicwa. Nico gihe Petero yicwa, nico gihe Paulo yicwa. Yari umuntu w'umutira, kugira ngo mugire agacapo gatonya. Abo n'abantu babayeho bakora ibintu birenze, ariko n'abapetijwe kuri uwo muntu yitwa Satani. Idi Amin Dada ngaho mu Buganda yari afise prison de torture, aho yica abantu akabahimbagura ibihimba kandi akongera akabirya. Ego, c'était un cannibale. Leopold II mwami w'ababirigi ngaho onye yica abakongomani barenga 1,010,000. Yafata abana akabaforsa gukora amatravaux forcés. Yarapermeta abagore bakabaviole, abantu bagakubitwa. Twovuga abantu ba Staline, ba Hitler, ba Mao Tse-tung, ba Mussolini n'abandi ntitwobahetse. Abahinga witwa Aristote na Platon nibo bavuze ati umutira n'umuntu d'abord yiba ubutegetsi akabutwara atamufitiye uburenganzira, agaca atwara atateko na rimwe yubahirije, agaca akoresha uburyo bwa mbere bwo guhahaza abatwaye. Je niyumvira ko Satani atakindi kintu akora. Ubwa mbere afata ubuzima bwacu akabuganza kandi atari we yaturemye, ariba ubutegetsi, ariba autorite ku buzima bwacu kuko nta wayimuhaye. Ubwa kabiri ukenye umuntu atacagezwe na kimwe afise. Bashobora kwibaza, Satani ntacagezwe na kimwe afise, nta conscience agira, nta loi n'imwe respecta. Ubwa gatatu akoresha uburyo bwa mbere buri cruel mu kutugirira nabi. Muno mwanya tuko turavuga, hariho abantu bariko baraforsa kugira abandi nabi ku rugero dushobora kwibaza. Ubwicanyi bumaze kuba burenze urugero, ubusuma, ubusambanyi bubera mu mago, mu nzu, aho hanze. Ibirenze Satani aguforsa nawe kwigirira nabi. C'est un tyran. Uwo kugira umukire gusa nuko uri mu Mana. Bene data, ndasuye kandi kukubaza, iyo Mana ko twese twayitakaje, wewe wayitoye ryari cyangwa iyo yagutoye ryari? Niba utari muri iyo Mana, uri mu maboko ya Satani kandi nta kizogukiza. Ikindi kintu cya gatatu gikomeye nshaka kuvuga nuko inkuru mbi itubwira yuko uwitwa Adamu yari umuserukizi wacu mu itongo rya Edeni, acarananirwa, kandi ananiwe twese twananiwe hamwe nawe. Igihe avumwa twese twaravumwe. Twari dufise umuntu aduserukiye mu itongo rya Edeni. Bibiliya ntibivuga nk'umuntu gusa nk'umwenzibidi, imuvuga nk'umurepresenta wacu. Hari inkuru mbi tubwira yuko waraduserukiye yarananiwe. Ni bande bamenya amakuru yuko Dinamo yananiwe, yatashe? Mwarayamenye ko bavuye muri bar, waciye wumva umenga ni wowe unaniwe, ni wowe, kuko bariko baraduserukira. Iyo urondeye umuntu ngo akuburanire, iyo atsinzwe nawe ubugize iki? Adamu na Eva baratsinzwe mu itongo rya Edeni. Bibiliya itubwira yuko muri bo twese twabaye abatakaye. Ubwa kane, hari inkuru mbi tubwira yuko ukunanirwa kwa Adamu mu itongo rya Edeni gutuma umuntu wese avuka yononekaye mu mutima, ku buryo mu nkomezi ziwe naho idini ryomufasha adashobora kugarukira Imana. Ko umuntu yononekaye muri we, ko ikibi camwinjiye kamweretera wese ku buryo adashobora kwikiza.
kandi ko Imana imurakiye. Bene data, Imana irarakiye umuntu wese atari muri Kristo Yesu. Uburake bw'Imana buri kuri we. Ubwa nyuma hari inkuru mbi tubwira yuko ivyaremwe vyose vyabaye affecte n'ico caha. Raba imyuzurira, raba ibibazo vyose bidukikuje, raba nta harmoni iri hagati ya twebwe n'ivyaremwe. Birababaje kubona yuko ivyaremwe bidukikuje vyaguye mu kibazo. L'équilibre cosmique, écologique, iki byose biraniganga kubera icyaha cinjiye mw'isi, ku buryo isi itakimeze nk'uko Imana yari yarabiteguye. Imana ntabwo icubahiro. Mbega mwonemerera nkavuga inkuru nziza nayo? Ni bande biteguye kumviriza inkuru nziza? Ni bande biteguye?